Abalewi igice ca 14. Ivyagezwe vyo kuvyo guhumanura umunyamibembe. Uhoraho abarira Mose ati iki aba arico kiba icagizwe co ku munyamibembe ku munsi wo guhumanurwa kwiwe. Azashigwe umuherezi, nawe aheze agenda inyuma yaho mushagaje asuzume uwo munyamibembe, maze niyasanga iyo ndwara y'imibembe ikize, avuge ko bazanira uyo agira ahumanurwe inyoni zibiri zibona, zitari izo mu bizira, zitari izo mu zizira, n'ingegene y'igiti c'isederi, n'utunyuzi dusa n'agahama, n'utubabi twa ezobu. Umuherezi avuge ko bakererera imwe muri izo nyoni hejuru y'ikintu c'ikibumbano kirimwo amazi yavomwe mu mbizi, aheze yabire imwe ikidora na ya ngegene y'isederi na twa tunyuzi dusa n'agahama na ezobu, abijobekane na ya nyoni ikidora mu maraso ya ya nyoni yakererewe hejuru y'amazi yavomwe mu mbizi, aheze ayacucagire ibihetangabondwi kuri uwo nyene guhumanurwa, ngo ave kw'imibembe, avuge ko ahumanutse. Arekurire iyo nyoni idora mu gahinga. Nyene guhumanurwa aheze amesura impuzu ziwe, yimoshe ahamera umushatsi hose, yiyuhagire, azoba ahumanutse, abone kugarukaho mushagaje. Ariko amara iminsi indwi abe hanze inyuma y'ihema ryiwe. Ku munsi ugira ndwi yimoshe umushatsi wose wo ku mutwe n'ubwanwa n'ibigohe, amwe n'uwundi wose. Aheze amesure impuzu ziwe, yiyuhagire, abe ahumanutse. Ku munsi ugira umunani aze yabira abana b'intama babiri b'amasuguru batagira agasembwa, n'inyana y'intama itarengeje umwaka itagira agasembwa, bo n'ibice 3/10 by'ingero y'ifu igogoretse byo kuba ishikanwa ry'ifu ivanze n'amavuta ya elayo, n'ingero imwe yitwa logi y'amavuta ya elayo. Umuherezi amuhumanura, ashire uwo muntu nyene guhumanurwa hamwe n'ivyo bintu imbere yanje ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uwo muherezi yabire imwe muri ayo masuguru y'intama, ayitange k'ikimazi c'impongano, ayitangane na ya ngero yitwa logi y'amavuta, abizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Akererere iyo suguru y'intama aho bakererera ikimazi cyo gutangirwa ibyaha, bo n'ikimazi cyo konswa ahantu hera, nk'uko ikimazi cyo gutangirwa ibyaha ari umuturi w'umuherezi, niko n'ikimazi c'impongano kiri ni cera cane. Uwo muherezi yabire ku maraso y'icyo kimazi c'impongano, ayakoze ku gutwi kw'iburyo kuyo ariko arahumanurwa, ahahera hejuru no ku rukumu rwiwe rw'iburyo no kwino ryiwe rinini ry'iburyo. Uwo muherezi aheze yabire ku mavuta ari muri logi, ayasuke ku rushi rwiwe rw'ibumoso. Akoze urutoke rwiwe rwo ku kuryo muri ayo mavuta ari ku rushi rwiwe rw'ibumoso, ayacucagirisha urwo rutoke rwiwe imbere yanje ibihetangabondwi. Amavuta asigaye ku rushi rwiwe uwo muherezi ayakoze ku gutwi kw'iburyo kuyo ariko arahumanurwa, ahahera hejuru no ku rukumu rwiwe rw'iburyo no kwino ryiwe rinini ry'iburyo, aharoye ya maraso y'ikimazi c'impongano. Ayandi mavuta asigaye ku rushi rwiwe uwo muherezi ayasige mu mutwe w'uwo ariko arahumanurwa. Uwo muherezi aheze amuhongerera imbere yanje, atange ikimazi gitangirwa ibyaha, ahongere uwo ariko arahumanurwa ubuhumane bwiwe. Hanyuma akerere ikimazi cyo konswa. Uwo muherezi atangire ku gicaniro ico kimazi cyo konswa, bo na ryashikanwa ry'ifu, uko niko azoba muhongeye, nawe azoba yejejwe. Kandi niyaba ari umworo ntashobore kuronka ibingana bityo, aze yabire umwana w'intama w'isuguru kuba ikimazi c'impongano cyo kuzunguzwa, ngo acihongere, bo n'ikigira 10 c'ingero y'ifu igogoretse ivanze n'amavuta ya elayo cyo kuba ishikanwa ry'ifu, na log imwe y'amavuta ya elayo. Bo n'intunguru zibiri canke ivyana vy'inuma bibiri,
ibyo azoshobora kuronka, kimwe kibe ikimazi cyo gutangirwa ibyaha, ikindi kibe ikimazi cyo konswa. Ku munsi ugira 8 aza bishira umuherezi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere yanje, bibe ibyo kumuhumanura. Umuherezi yabira uwo mwana w'intama w'ikimazi cy'impongano na yangero yitwa log y'amavuta, abizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Akerere uwo mwana w'intama w'ikimazi cy'impongano, aheze yabire ku maraso y'icyo kimazi, ayakoze ku gutwi kw'iburyo k'uyo ariko arahumanurwa, ahera hejuru no ku rukumu rwiwe rw'iburyo no kwino ryiwe rinini ry'iburyo. Uwo muherezi aheza asuke kuri ayo mavuta, ayasuke ku rushi rwiwe rw'iburyo, ayacucagirishe urutoke rwiwe rwo ku kuryo imbere yanje ibiheta ndwi. Aheze yabire kuri ayo maraso ari ku rushi rwiwe, ayakoze ku gutwi kw'iburyo kuya ariko arahumanurwa, ahera hejuru no ku rukumu rwiwe rw'iburyo no kwino ryiwe rinini ry'iburyo. Aho hantu nyene hari ya maraso y'ikimazi cy'impongano. Ayandi mavuta asigaye ku rushi rwiwe, uwo muherezi ayasige mu mutwe w'uwo ariko arahumanurwa, kugira ngo bimubere impongano imbere yanje. Kandi atange imwe muri za ntunguru canke kimwe muri bya byana by'inuma, iby'uwo ashoboye kuronka. Atange ku by'uwo ashoboye kuronka, kimwe kibe ikimazi cyo gutangirwa ibyaha, ikindi kibe icyo konswa, hamwe n'ikikanwa gifu. Uwo ariko arahumanurwa, umuherezi amuhongerera imbere yanje. Ico nico cagezwe cyuwafashwe n'ingwara y'imibembe, ntashobore kuronka ibyo kumuhumanura. Ibyagezwe by'imibembe iyibonetse ku nzu. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, nimwamara gushika mu gihugu c'i Kanani, ico mbahaye kuba ishamvu yanyu, ngatera inzu yo mu gihugu c'ishamvu yanyu indwara yo mu buryo bw'imibembe, nyene iyo nzu azagenda barira umuherezi ati, inzu yanje umengo isa naho yatewe n'indwara. Uwo muherezi avuge ko basohora ibintu byose muri yo, atarinjira gusuzuma iyo ndwara, kugira ngo ibyo muri iyo nzu byoye guhinduka ibihumanye. Hanyuma uwo muherezi aze yinjire kuraba iyo nzu, nuko asuzume iyo ndwara, maze niyabona iyo ndwara yateye amarabaga ku bisika, agomba gusa n'akatsi gatoto canke n'agahama, ikaboneka nk'aho umengo yinjiye imbere mu gisika, uwo muherezi aheze yisohokere ave muri iyo nzu, ashitse ku muryango yugare iyo nzu kumara iminsi 7. Ku munsi ugira 7 uwo muherezi agaruka ayisuzume, maze niyasanga iyo ndwara yunguruje ku bisika by'iyo nzu, avuge ko basambura amabuye afashwe ko n'iyo ndwara, bayaterera ahantu hahumanye inyuma y'igisagara. Ate ko avuge ko bahomora iyo nzu imbere hose, kandi ibyo bihome bahomoye babisese hantu hahumanye inyuma y'igisagara. Baheze bazane ayandi mabuye bayasanishe aho basambuye yayandi, bazane n'iyindi ngwa bahome iyo nzu. Naho iyo ndwara niyagaruka igasubira gusesa ku nzu bamaze gusambura amabuye no kuyihomora, bagasubira kuyihoma, uwo muherezi aze yinjira yisuzume, maze niyasanga iyo ndwara yunguruje ku nzu, izoba ari imibembe igenda irarya iyo nzu, izoba ihumanye, maze bayisambura amabuye yayo n'ibiti byayo n'ibihomotse kuri ibyo byose babikure mu gisagara, babijana ahantu hahumanye. Ikindi, uzokwinjira muri iyo nzu igihe icugawe azoba ahumanye gushitsa ku mugoroba, kandi uzoyiraramwo azamesura impuzu yiwe, n'uzoyirirwamwo nawe amesura impuzu ziwe. Naho umuherezi niyinjira akayisuzuma agasanga iyo ndwara itunguruje ku nzu imaze guhomwa, uwo muherezi avuge ko ihumanutse, kuko iyo ndwara ikize. Yabire ibyo guhumanura iyo nzu, inyoni 2 n'ingegene y'igiti cy'isederi n'utunyuzi dusa n'agahama,
n'utubabi twa ezobu, aheze akerere imwe muri izo nyoni hejuru y'ikintu c'ikibumbano kirimwo amazi yavomwe mu mbizi, yabira iyo ngegene y'isederi niyo ezobu n'utwo tunyuzi dusa n'agahama n'iyo nyoni ikidora, abijobeke mu maraso y'iyo nyoni yakererewe no muri ayo mazi yavomwe mu mbizi, acucagire kuri iyo nzu ibihetangabondwi, ahumanure iyo nzu. Amaraso y'iyo nyoni n'ayo mazi yavomwe mu mbizi n'iyo nyoni ikidora n'iyo ngegene y'isederi n'iyo ezobu n'utwo tunyuzi dusa n'agahama, aheza agende arekurira iyo nyoni idora mu gahinga inyuma y'igisagara. Uko niko azoba hongeye iyo nzu, nuko iyo izoba yejejwe. Ibyo nivyo vyagezwe by'uburyo bwose bw'ingwara n'imibembe ari giturika, ari indwara mu buryo bw'imibembe ifasha umwambaro canke inzu, ari gishundu, ari ibintu bitongangiye, ari kibibi, kugira ngo byigishe umuntu kw'ikintu gihumanye canke ko kidahumanye. Ibyo nivyo vyagezwe vyo ku mibembe.